turamukije mwese mu kurikiranye ibiganiro vya isanamu uno munsi twenge kandi turagaruka turi kumwe na Joel Simushasha omonje azo ari ngaha anye kenshi gashoboka kwakiri hari abantu benshi basavye yuko ndabigira umwuga ko arabaryohewe na la première vidéo donc bye. uyu munsi ikintu tugira tuvuge ni ikintu dufise ku mutima cane gose cane abantu abana bagifise imyaka mikeya atarakwiza imyaka ya 20 na aho twakanyegereje imyaka ubu tugira tuvuge ingorane zo kugira imyaka 20 kuduga nta zindi rero ni comment ni gute iyo umaze kuba umu adulte ugera ubuzima en même temps urafise nk'ibintu amenya bitako biragenda neza mugabo aussi ukuntu wiga kutacha ubita ku bandi ukuntu wiga yuko nimba ugiye ku kazi uza kuguma surtout nk'ubu dufate uri nk'umu receptioniste uteza kuburi nyene uriko twengera abantu canke nyene uri ahantu handi ivyo bibazo ufise byo ku ruhande bidategezwa kwa affecta uburyo bundi ubamwe mu buzima bwa misi yose. Je pense que c'est compréhensible. Ni wanene. So, Joël, expose tes problèmes. Last time nari expose, urazi vyawe. Me demande pas encore de m'exposer comme ça. Ngani waza yuko iyi 2022 narinjiye muri vie professionnelle. Rita ubuzima buragoye ndabisubiyemo abantu bari proche wanje bazi ko nguma nsubiramwe ngo ubuzima buragoye mugabo en vrai ubwa mbere nayivuga nk'iblague ego haraho tugorane mugabo ntibyari cyane nk'ubu ubu unye musanzwe muri vie professionnelle ndibuka je nkija ku ishuri menga ya très longtemps ngwaye mfise nka mal de tête canke akagrippe akamalezi gatoyi namva ko ntari obligé yo kuva muhira ngo ngende ku ishuri nashobora kuvuga ati ndagwaye sinonda nzotondejo mugabo mu kazi atari hamwe uvuga ati sinshobora gutambuka canke sinshobora kuvuga carrément sinshobora gucommuniquer bro uravyuka ukagenda ntushobora gumujyana ikindi naco nuko umuvyeyi abonye yuko watanguye gukura utakidependa 100% kuri we akubwira ati mwana hari ama responsabilité yiwawe ni occupa ukiri umwana ubu unye si à toi de prendre les rênes ufata umuhanda ugende ego hari ama exemple manche mugabo ni waza yuko sinzi jewe ikintu cambere kijena la vie yo gukura basigeza tugira ni l'émotion et le social. We wavuze muri côté professionnel birumvikana menga c'est une obligation kwera yuko tu es payé pour ça anyways umva udatonze ntuzohembwa of course mugabo hariho vya bindi ya ma obligation sociale nta muntu numwe yaguhembe mais tu te sens obligé. Tu ne te sens pas obligé, tu es obligé. Tu dois. Tu dois. En même temps, ugashobora uri nka dans une situation où on utameze neza canke peut-être waragiranya confrontation n'umuntu wo muri famille canke n'uwundi muntu hanyuma ugaca wisanga uri muri situation wo yabaye utegerezwa guhura kandi ko byitwa yuko mukuze mwese nimuca muguma mukina kashkash genre muraza guhura ni mu rubanza murahura uramuserva neza uri kuramutwengera umugire karibu umwereke iki canke kiriya umem uza kuri obligé yo kwishara impande yiwe mugire like a certain type of conversation nubwo utabubisha whether you feel like or not you gonna still act as if everything is fine. Ico kintu ni kintu nibutse yuko jewe ndi umwana would be like je nashwanye naka sinza kugenda iyo ariko ari excuse birakwiye kandi biratunganye mugabo ubunye shakushwane na directeur shakushwane na tonton wawe direct mufise go rubanza ni Mario do tukaburi muri service ntuvuga ngo ndigume ngo sinjango ngo siza kujayo gukwa accessoire utegerezwa kuguma nga et après les émotions naho ukuntu uri obligé kwerekana umenga you are very fine, you can be grieving, you can be feeling anxious ufise ubwoba on ne parle jamais abantu bakuze badusumba rega twashari bato arakuze badusumba ntibigera batubwiza ukuri
en ce qui concerne vraiment like adulthood urashobora kumva uri anxious kavuga uti iyi myaka yofise imyaka 20 yo seigneur je suis rien ndakorera amafaranga mugabo aja hehe ntana enjoyment time fise aya mahera aja hehe urashobora kuvuga kuri ico kintu ayo mahera aja hehe et du coup ukaba uri anxious ukaba wumva umenga tu n'es rien like ubuzima bwawe bwose ni zero ntaho ubona uri kuraja mugabo le fait yuko rero kubera yuko ufise ayo mapense etu umere uko kuntu and plus imyaka yawe ucubona yuko ya ndamerewe nabi mugabo ndacafise umwanya wo kurira I don't have time for that jewe ikintu ntangarira ubu unye muri no mwanya nukungene les personnes adultes ba kwa papa na mama bakaje gushinga ingo zawo jewe umushahara wanje wa mbere sinzi iyo wanyikinga kandi naho mbaza ati Joel ngira ikintu gifadika ukinyereke ati ikinya cavuye mu mushahara wawe wa mbere ntaco noronka rero iyo niyutse yuko mfise ahantu ntaha kwa papa na mama ntegurira ibyo gufungura ntariho amatara ntariho amazi ibyo byose biri gratuit ndashima Imana bro ndashima Imana kuko sindabitahura nukuri ndabatangarira nkavuga ati bro mwobahe vraiment Simone kungana tuzobigenza urazi yuko auparavant abavyeyi akitubwira ngo we ngo zibora ngo ikibazo ushobora kugira ngo ujya kuntu ngo ujya bakuntu ngo wiga navyo twatahura umenga ni umwijogonyoro umenga n'abavyeyi jo mwibaza yuko atakindi kibazo twogira navyo twatahura umuntu utanguye gukorera amafaranga ushoboka uti ega bwabundi n'umuntu bangiriye uratahura ibintu byinshi n'umuntu wakubwira ati ziba icara hasi wicara n'ingoga parce que tu sais yuko navuga vyasha kugira tumufisa amahera yawe ke man papa yarambwira ati amahera ndayaheruka nkiyahembwa simenya aho yagiye mbwa ukabona le mois iraheze arakurira ishuri ntiwigera usiba gufungura ukeneye n'ikintu uko ry'umurambwira ati ndakeneye iki urgence y'amahera fadika akamanaginga kuyaronka kandi ukwezi kukabandanya mpaka ukundi kazotangura mvuga ati nebaza basi kwica wonye azongira aka briefing gatoya kuko ico man mbona umenga sindavyumva na gato et puis en certain temps plus le temps avance genre imyaka et tout and adulthood hari indi stress that you have to cope with iri social ya wibona hehe mu myaka ingahe iri imbere deja wamaze gufata age sinzi ko biragushikirwa confront abantu bavuga uri kurakura warahejeje amashuri ubu nawe urafise akazi none the next life ibikurikira ivyo ni ryari les gens toi-même tu sais pas mugabo expecting ko ucubaha plan y'ivyo wewe ubona ukati Imana irayibona bizi Imana how do you cope kwera sometimes Jenny vugiye sometimes it can be like nka menace genre uri ahantu ego nivyo you are earning and umenga apparemment like nuri kurakora mugabo si money management burya n'ikindi kintu kinini kiri big deal urumva hanyuma ugacuba uri ahantu wumva nivyo wahejeje ishure nivyo uri kurakora uri kuriyungunganya buke abantu kaza bumva ari kugushiraho like cette pression yo kumva umenga the afterlife like bro even the present life ndiko ndabona I am just being grateful uko umunsi uhera I know how do you cope niyo situation whereby uteza kugira ayo ma confrontation kwera ko après aussi on va pas se mentir na muntu abashaka kumva yuko mengurikira kurof ko ari umuntu jamubwira ati I'm still figuring out kaza ngo go kunyaka yawe ngumaze gukora ngo ashaka kuvuga yuko we are still figuring out and most of the time yana ariko aravuga gutyo bariko bagira reflection ya mariage bariko bagira reflection ya like a whole plan babwira uti mu myaka 3 nzanagize mariage. We shall not talk about boyfriends because this is not a safe place. This is not a safe place. Ndabwire Garita jewe d'une part nyaza yuko nta bantu benshi ndaronka bashaka kwiyo pression baracatangarira yo ungana gutyo wareje amashure ntibikunda vyagenze gute urumva baracantangarira mugabo imyaka yawe well kuri mikro it's not a safe place. Genda yivuga kuko dushyire façon ntavyo bemera mvuga nareka ntavyo bemera donc ndayivuga nta problème mugabo de l'autre côté
ndi wa muntu sinzi kugira stress y'ibintu bitari dans l'immédiat kuko simvuga ati ejo le weekend prochain ntegeza kuba nagize mariage ntegeza kuba ndifise urugo rwanje bla bla bitari dans l'immédiat sha ndi umuntu wa mbere yorohereza mu buzima moi-même sinzi uko ngene ndabigenza mugabo ndavyisangamo urumva nsanga navuze ati mafu tuzoyimenya niyo hagera kandi simvuze ko dans tous les cas ari vyiza si vyiza na gato mugabo kanshi birafasha kuko ucusanga utari kuratakaza umutwe mu bintu rero turefasa ntacuri bubikoreko donc ubunye je vis le présent ikiba kizoba kitazokunda naco nakundi en tout cas what's meant to be will be. Ça me rappelle umugenzi fise papa basically à chaque fois non c'est 2022 à chaque fois papa appliqué que ça en 2032 I'm just like mpandosha mu kibanza ceo bro I don't even think of that. Relax. Ikindi kintu ni comment gérer ayo macharge yose, la charge émotionnelle, la charge sociale, la charge pas une charge More Rita. Charge émotionnelle, sociale, professionnelle. Hatarazamwo rero ishure naryo parce que rappelle-toi ko hari abantu usanga bariko barakora abamita bariko bariga I am abantu I am the person wewe nka wewe if you ever had to deal with one of those all of those kuko urumva uri muri situation à part yuko wahejeje ishure mugabo uri muri situation whereby the emotions they are conta the professional ya compta et aussi le social ya compte. How do you manage that? Duhereye kuri le social jewe ari umuntu nashobora kwibuza mon patron kukazi umuvyeyi wanje abagenzi nabo Rita mvuga ati Imana niyo yampaye abamfise bananiye izompa abandi urumva umuntu yari suppose kukuruhura siwe aza kugutera stress donc chef wanje ku kazi azonkoze cashaka vraiment urumva je vais saigner du cœur akundi nane ngire gute mon parent naho nyene abavyeyi baratandukanye umuvyeyi yakogoye inyuma uremera ama exigence yose yiwe urayemera vraiment mugabo babavyeyi nabo ataco batari bakunezwe kuvukira na muto nibaza yuko iyo droit yo kukubuza amahoro no kugutesha umutwe no babibigaba mugabo mubanye mu mahoro donc nibaza dans mon cas umuvyeyi wanje n'umushefu wo ku kazi nibo bonyene bemerewe kunshako pression hamwe mvuga ati nta nisaganirizo mfise ntegerezwa kubyemera mugabo uronka jowe like tufate yuko your clique is getting married canke je sais pas abari getting married no getting married bari kubararonka abana canke wisanga urana nk'ubunye kukora ubona yuko umenga uri mutoya kandi uri mutoya right mugabo usanga abo mukorana nabo bageze kuri iyo level of getting married ugaca usanga uri hahandi uvuga uti hariho urubanza rwa lever de deuil yo abana bagenzi ba famille you gotta be there hariho ntumbaze naka nawe tuzoja guhemba hariho urabona donc iyo social imeze gutyo kuko ivyo ni ibintu byase bikunze no ku kazi utegeza kubiparticipa murabizi how do you know gute wisanga uri muri situation whereby utegezwa kugera ivyo bintu et en même temps wisigariza akanya gatoya parce que aussi iyo utanguye gukura la plupart des fois uritanga cyane surtout dans le professionnel canke muri education iyo uri kurika mugabo ugasanga wa mwanya wiwawe yo you time nta ufise ce qui va continuer ugasanga nuko uzoba mu mama canke iki canke ubaye marié imbere kuronka abantu ugasanga uri surcharge cyane adulthood en général iragusurcharge ku buryo usanga les petits plaisirs wahora wiha utakizifise so for now avec cette pression y'ibikini biragera aho umva umenga nta mwanya wiwawe ugifise cyangwa uraca ufise mugabo you know it's like this it's a slice
ikintu ca mbere novuga cerekana yuko uwo mwanya wanyitse complètement nta mwanya wo kuraba filme nkironka naje ndiko ndabivuga gutya I can't believe it yuko ntakironka umwanya wo kuraba filme burana twa dusaha dukeyi mba ndose ndi free je préfère kuguma meze uko canke nkasinzira nkaryama mugabo yama twa tudelisi duto ni permeta nk'ikiri ku ishure ntafise ibintu ngoma niruka mu mwanya wose ntibigikunda hama dans le cadre yo kwéchanger n'abandi bantu nibaza yuko ari muri exemple cadre yo gufasha umuntu kwitaba urubanza rwiwe canke ndahazi guparticipa financièrement mu bintu by'abaproche ivyo ndashobora kwigora kandi aho ngeze sindananirwa mugabo kuri ico waruvuze yuko ndahazi somehow kumva abo mungana bariko baragusiga bariko barisununura bagira ama mariage baronka abana c'est pas genre question ngo baragusiga ni wisanga uri obligé yo kuba uri mu bintu vyabo intentionally kandi umwanya munini ibaze nko ndakagaye ko nzogira mariage umbwira yo urumva nakakanya gatoya ko kujya urubuti yo tugiye gucagura marido tugiye gutora ibutaro tugiye tubo niyo sens yo kubura umwanya wawe complètement kubera ibintu biri social parce que yo birashika nibaza yuko ari ku muganzi akonta no mwihebera kandi n'umutima mwiza cyane samedi prochain Rita toi-même tu sais yuko turacarura nk'imyaka 5 je nawe mugabo erega nubu narabitanguye ko actually urazi ko muri uwo mwaka uheze abantu bagize mariage bakiri sur le banc de l'école basumbye ngira ngo abazigira bakora nabitanguye mugabo ni kuri biraruhisha vraiment biraruhisha mugabo en même temps ibintu usanga uri oblige gukora ntaho uri bubihungire uvuga ati uretse yuko uburi kufasha umugenzi agukeneye utegetswe kuhaba uburi kuca n'abakozi kuko abantu ni bamagiriranira udafashije ntibazogufasha ico utanze nico kigaruka donc uri kurafasha undi muntu nawe uburi kurifasha en quelque sorte so uzorabe na wa muntu usanga yitanga cane mu manza yitaba abantu umukeneye ugasangura muronse ntushobora kumva yuko yo gukenera wewe naho ufise ikindi kintu gikomeye ufuma urondera undi muntu agusubirira mugabo ube là pour lui were donc yego nibaza yuko nico ari ikintu gikomeye wihonda compte yuko utegezwe gukora iyo ukuze kuko tukiri abana washobora gusiba anniversaire y'umugenzi wawe kubera wumva ubunebwe canke wumva umenga ntiwavyutse ushaka kugenda aho hantu mugabo unye umviriza wavyutse umeze nabi oga mu maso ufuka musenga usaba inkomezi uhoraho hanyuma ugende mood iraza kukuratrapa hariya nyene uri ego murafatana ne hariya nyene ni ntego cyane vraiment un peu avant une conclusion abana benshi bonye bari trop dans les médias et tout hanyuma bariga kubona ibintu bakabifata nka jokes twebwe de notre temps nivugiye twebwe twa confronta ukuri mugabo kugoye kwakira mugabo abana bubu de taps ko twe batubwira you should be grateful kwa yuko urafise ibinini abana bubu ibyo sivyo basoma ubasoma ngo basoma ngo adulthood and with this and that na it's somehow complex yuko umenga birafise aho bihurira cyangwa kumenga ni contradiction d'une part mais j'ai l'impression yuko abo bumva umenga biri minimiser par rapport ko twebwe babitubwira je ndiwe kambwe narashaka gukura mugabo umuntu wese yumvise ko nshaka gukura yandaba akangira ati kurubone hari umuntu yahora ambwira ngo kurubone seigneur ndagusabye tuze duhura Rita uri kurabona tuze duhura ndamusaba ikigongo uri kurabona yo ndabyibutse umenye nk'ikirahuri ngo mena byose
ugaca ubuda ugaca wibaza genre bari ko exagere but actually the more you grow les gens abagaruka ati simwe ko baravuga ngo ababyeyi nukuri reka ndababwire the more you grow the more you realize yuko tu es vraiment gâté uri umwana ibintu byose birakwizanira bigusangaho. So today nk'abantu natwe twigeze kuba hahandi tumena tugira gute niki kintu wumva umwana ari dans les quinzaines 12 ans 10 ans wamubwira parce que nkuko natangwe ndabivuga generation yacu ni yabo ubunye iratandukanye twebwe twari dufite ama information ari beaucoup plus blessante kubera yuko umenga abavyeyi bacu bagira ikibazo cyita gute baradéplacer baratudéplacer ko ama like some failures some breakdowns some bagasha baza bagasha guta kandi nibatona konti y'imyaka ufise urabitahura cyangwa undi bitahura mugabo ubu abana barumva ikintu cyitwa depression anxiety ukura wumva yuko umuvyeyi wawe ashobora kuba yaragize ibintu bitamworoheye so you are trying to cope you learn mechanisms. What would you tell them about adulthood en general ati PS umviriza Rita ubu unye turi muri generation y'ama memes uretse yuko twebwe de notre temps twabifata nk'iblague cyangwa ugasanga turiko turabineglige. Imagine rero abana bubu nukuri naje barambwira sinumva siniteze yuko nabo nyene bagira bavyumve actually utegezwa kubibamwo kugira ubimenye. Ubu unye ndakugega Rita ndaharura nkavuga ati anye na déplacement y'ukwezi ndarengeje nzo ndiko ndiyiba uri kurakoresha amahera y'umuvyeyi ntuharura aheze uragenda umbwira ati ndamusigurira byangwaye n'ukuri ugira isura z'ikigongwe kandi je byarakora cyane urana ngenense kandi yaravyumva none ari bugire gute nta kundi umugabo uyemvuga ati Joel reka gufyina sha reka gufyina atari ikintu kiri muri urgence uwo baratworohereje tuk nizosa kunjya amahera moto nizosa kunjya amahera urumva ni bus canke ntambuke eje mazi misi nja muri jardin public kugorora imitsi kugira ngo namenye sikugorora imitsi wawe ni kuyikomeza eje wundi navuye kuri detente n'amaguru gushika kwa Dominika hari aye kuntuze muri kirara kati man it's not a joy ndakubwire d'une part merci au gouvernement burundais nubwo benshi bizobagora vraiment rumva bizoba handicap mugabo nta kundi reka kungena ubuzima buhindukira utegeza kwiadapt ntuhagarika kubaho nugumuryamye mu nzu nereka gukora ubuzima ni uca buhagarara ngo ni kubera habaye ibi nibi. Le truc nuko umwana ari inyuma y'imyaka yanje azora biganira azomenye yuko kurubone ibyoroshe ubuzima buragoye abantu b'Imana ubuzima buragoye kandi simbona amajambo nokoresha canke ama exemple ndatanga mugabo utarabibamwo personnellement ntushaka kubitahura faut que ubona ukungene bikugora ukungene dutegerezwa prendre sur toi wagira umutima wo kuvyakira cyangwa utagira umutima wo kuvyakira utegerezwa le monde est cruel urumva wewe niwe wiadapt donc utegerezwa kubibamwo uko nyene naho bizokugora naho uzoba wumva ugirurira imbere y'umuntu uzosaba akanya ugenda wiherere uganye ifukunye vyawe hanyuma ugaruke mva ubibemwo uko nyene nta kundi uzomenyera umutima uzokomera. Hari abantu genre namambwira ufite umutima woroshe uzobona niyo washika muri situation ini kandi naye vuga je ntarabibamwe rero sinanze ko nane ndiko ndiyigisha en même temps donc wewe sinzi ko ronka amajambo babwira muga je ntamse ndababwira kuko naje barabimbwiye sinumva ubu niho ndiko ndumva Zero kintu novuga ni if you have like the chance yo kumufisa ahantu ukura okay je ico novuga nuko if you have the chance y'ahantu wiga ibintu byo ku ruhande by'ubuzima butandukanye nawe ujya bwo muhira learn that biragufasha kuri dans une situation bihera ku ishure en fait biragufasha kuri dans une situation whereby dufata tumvikana n'umwigisha ukuntu muzoganira ngo muke muri ibibazo parce que nasanze
ibintu bidushikira uyu munsi dukuze birafise donc uko du répondre aux problèmes zidushikira bivana nuko twagiye twiyigisha canke twigishwa tukiri batoya. Hari abana bibaza yuko ibintu vyose bizokemurwa n'abavyeyi. Some of us have influence parents. We call them ikibazo kirakemutse right that time. Mugabo ushwanye n'umushefu wawe uzohamagara allo maman. Uko biri kose ntubura ahantu utegetswe kugera by yourself. Ego. Umuvyeyi nashaka intervenir mu bintu byose warakuze ukava muhira tegerezwa kumenya ukungene ujera. D'ailleurs la plupart des fois nubwo utaba urava muhira mugabo haragira imyaka yo nyene we yabaye uvuga uti oya ibi bintu ntavyo ndobwira ngire mama ko nashwanye na best friend wanje Krista. Jamais. Hanyuma cyambona nk'akarofa kadashobora kujera ingorane n'umugenzi wiwe. Hanyuma ejo twashe ndamubwira ngo turasuye kandi turumvikana. I beg. Rero mi concentre ku buzima bw'ishure nk'uko abavyeyi bababwira ariko mugerageze aussi no kwigira hanze ku bandi. Jewe sinovuga ngo kwiadapta ku buzima bwa adulthood byarangoye cyane parce que déjà nari ndi kumwe nari encerclé enfin nari entouré d'abantu bakuze naza ndumva ama experience yabo hanyuma nkaca ngerageza kumenya nti okay nimba ishitse nko kwishuri akaba ari nk'umwigisha atasympathiza canke hari ubwiye umwigisha kubona vraiment ati wewe Kuri yanje sindabigushaka nk'uko accessoire ni gute wiga gukopinga navyo uronsa amafaranga make ni gute wiga kuyamanaging and everything ari naco tugira duherezeko meno ukora ukabona umushahara wawe urabizi yuko utaduga urabizi yuko utamanuka nimba ufise chance yo gukora ahantu iyo utageze kose badaca badawukurako. How do you cope? How do you financially manage ayo mafaranga? By the way, ari n'amafaranga ashobora kuba ari menshi mugabo parce que utazi ukuntu uyagera plus amafaranga menshi plus ibyo ukenera biba byinshi ntiwigera ukwigwa mu buzima busanzwe. Là, enfin, là c'est pas pour nous seulement n'abantu bose bakuze n'abari mu mapension yabo ntibigera bakwigwa mabana miso smenga kariya ni gute wewe Joanne ushaka parvenir ego watubwiye ko umushahara utabona neza ico wakoze mugabo à la fin du mois kavuga uti at least budget yanje ya transport ni budget yanje y'iki kintu keneye ni. How do you manage your finances? Tenyaza yuko avec le temps tu apprends yo kumenya kujera amahera yawe mu misi ya mbere biragorana mugabo utegerezwa ubonye ukungene umushahara wawe uyonga utegerezwa gufata igipapuro kandika ati iki inye gitegerezwa sishaka kukireka iki gitegerezwa sishaka kukireka umaze guheza ivyo ubona utegerezwa kuriha udashaka kureka uca wipermeta naga plaisir nka kamwe canke tubiri kugira ube motive ntushobora kubaho utiryohera kandi uronka amahera hari kugira tuyakoreshe. Uhejeje ivyo bintu bitanu canke bitandatu le reste tu conserves kavuga ati sur un long terme nzokoresha gutya canke habaye ikindi kintu kiri urgent ntari buje kugora umuvyeyi ntafise n'undi muntu nja kuririra ngo nkeneye amafaranga ya naya urumu witwa ngukorera amahera utegezwe kumenya yuko wisigariza aka marge de manœuvre nyene uzovuga ati nzokora ngaha ntanze kuja kugora abantu basi naho noja kubagora bongerereze kuco mfise. Donc avec le temps uriga kumenya kujera amahera yawe abe make abe menshi utegezwa kumenya nyene kuyajengetera ko je me dis nigihe ntarinda yafise nigihe ntayaronka naramenya kuyasaba umuvyeyi kandi nkamenya kungene ndayakoresha. Ubu rero ndonsa yiwanje byitwa ko nayakoreye nayiwanje ntegezwa kumenya yuko ndiko ndakura nimba unye ata besoin iri immédiat ihari pour de l'argent ndazi yuko dans le futur izoboneka kandi nsange sindiko ndakwigwa mu rero kuneza yanje ndayabiki amafaranga twamatuye ko turavuga ati ngo amahera ntabikwa ubishatse arabikwa hama kandi naho ikindi kintu novuga wampaye unit uri kuravuga ati nakuze ndi mbana n'abantu bakuze umwana ashaka gutera imbere mu byumviro vyiwe ashaka kubona kure araba abantu bagendana ushoboye kugendana n'abantu bakuze bakurusha imyaka ubona bafise aho bigejeje bari nyene dans la vie professionnelle bakurusha vision quoi
vyiza urabiyegereza kuko barya bagenzi twamana b'imyaka tungana niga kuzosanga muri ko murungurano bwenge genre ukubayeho wowe ukubona ibintu nico kimwe nawe nyene ntaco mwongerezanya ni juste kuruhurana mu mutwe mwe murabebetana nyene bisanzwe nivyo birakenewe c'est vrai mugabo umwanya munini ushaka yuko utazokwiplanta cyane mu buzima wiga kugendana n'abantu bakuze wemere bakwigishe naho nyene wigira nturi buvuge ngo ugiye kwicarana ngo magenzi wa papa wawe sohotse ngo mujane mu kabare no ntibikunda mugabo ushoboye kugira access ugize iyo chance yo kugira access ku bantu bakuze bakurusha imyaka ubegere ubumvirize bagukundiye ubumvirize mana yanje naho dahazi kugaye kugataka kana ushoboye kuronka umugenza mubwira ati nyemerera ndabicaremwo naho muvuga ati simvuga wewe uhore mugabo wumvirize plus uzomarana umwanya nabo ubana na sone ugasoneba nkawe plus uzomarana umwanya nabo plus nawe uzogera muri situation mvuga ati ikintu ndafise nyene deja vu naracumvise ahantu ndashobora kwigenza nkuko Joel nibaza yuko hambavu yo gukora wari ukwiye kugira thérapeute umuconseillère nimba hari umuntu ariko aratwumviriza nukuri aza mu hiyo post akakeneye amwadvise yego ashaka advisinga so if you need an advisor she's here. Anyways mbabizi ko tutigara tubarambira, this is the end. Comment, share, mwumvirize, mwige, do insight, mugire ama recherche if you want. Take this 30 minutes gutyo wonye mwige vraiment hanyuma mushaka mutugarukeko mutubwire tuzobumviriza mu inbox hari abantu biri kubararira mu DMs yacu. Ciao. Joël, c'était un plaisir. Merci. Nimwibagire kugira subscribe. Ni wanene. Yola.